nari nababwiye yuko mu gice kigira kabiri tuzakora turi kumwe n'abatumire, turi kumwe n'abasore babiri murababona, turi kumwe na Aristide, tukaba turi kumwe na Reinarts. Reinards. I'm a Reinarts. Reinards ni Reinard kimatanijwe na art. Yani Rain hamwe na art. Art iragutse, ndashaka kumenya art wewe iriko ni art izi. Art ni art nyinshi, harimo art yo kuvuza ama instrument amwe atandukanye, hariho guitare acoustique, solo, guitare basse na piano. Eko traditionnel nazo nyene zirimo umuduri juste n'inanga. Eko hariho art ya acteur kandi sanzwe nkina amateatro. Eko sanzwe kandi ndi umufotographe. Eko urabishobora kubimanaginga byose? Bon, ndashobora kubimanaginga, ndishobojwe na Kristo kandi kuko urumva ko ari byinshi nashobojwe nabyo nashobora. Eko ngaruke kwa Aristide. Amahoro. Aristide asanzwe ari umurongozi w'umugwi ukina sketch witwa umugwi wacu witwa DS4C, Drama Sketch for Christ. Umugwi uhari twatanguje twakoze mu gihe cyahera mu myaka iheze, ukora n'ibikino by'ivugabutumwa kugira ngo dushikane abantu benshi kuri Kristo. Drama Sketch for Christ. Abantu batazi ibijyanye na drama wo sigura gute drama? Iceke drama ko tubikora ni ibikino by'ibiragi, ko tubikora byo bw'ibikino by'ibiragi. Umuntu uko gukurikira niko uko akurikira ibyo muko murakina, ko twe nituvuga tuba turavuga ariko turactinga. Sinzi ko urabona yuko igihe muri kumwe n'umuntu afise ubumuga bwo kutavuga, kenshi iyo muko muraganira akurikira ibimenyetso kandi ashaka gutwenza, ashaka gutera inkuru y'umubabaro ukababara, kujya nyene ashaka kuganiriza kandi ugatahura, ukumva umubabaro wiwe kandi ukumva n'umunezero wiwe. Kujya niko byo twe dukoresha hamwe, umuntu akara gukurikira gutya ashaka kumenya message uko amuhereza. Niko byo twe tubikoramo. Mwatanguye cyane. DS4C yatanguye mu mwaka wa 2017. 2017 hari muri juillet niho twatangura, twakorana turi abantu bake ico gihe, twarabanusha ku ndwi kuri seti niho twakoranye ico gihe dutangurira dukora ama sketch mato, dukora mu maeglise mu magroupe biblique, badutumira amagroupe biblique agiye ku mashuri, niho twakorera badutumira tugenda aho twagenda dufasha abantu benshi cyane rwose gukizwa kwakira umwami Yesu Kristo. Ni mu byo twatumwe n'ibyo. Ishimiro caje gute mwanose ako kantu kabwira ati mutangure gutya mutangure bino byaje gute? Igihe byatangura ico gihe niga ku ishure rya lycée municipal Kibenga, niho niga hama umugenzi wanje yitwa Reinards nawe ni yiga Kanyosha, niho yiga ico gihe. Tuja guhura, je nari mfise iyo ngabire yo gukina ama sketch, hama duhurira muri groupe biblique, ahantu iyo groupe biblique ku ishuri wacu aho niga. Twe twateguye igikino ico gihe, ico kintu twe twateguye aca bihura na wene yari yaje arakiraba, arabona biraryoshe. Mu nyuma no twahuriye hari indi team yitwa New Voice, niho twahuriye byo kuririmba nyene. Hama arambye ati bya bintu vraiment mukina ni sawa, ameze kunuko je muratwotangwa tukakora ibi nibi nkuko ye naje nsanzwe ndabikunda, nawe nesanga arabikunda cyane gose. Niho guca dutangurana nawe turondera abandi nyetwe dufite bagenzi ku ruhande, dutangurana nabo dukora iyo team. Mu nyuma turondera iryo zina, Imana duhishura turondera izina rya DS4C abajya dutangurana. Hagati aho wewe uri umurongozi, Reinards nawe akaca aba icegera. Oya bon, sindi cegera.
ariko ndafise ibindi bikorwa sanzwe njejwe muri DS4C muri tejwiki muri DS muri drama sketch for cross sanzwe njejwe departement ya communication yego kuko harimo ama departement atandukanye rero je baranyizeye bari ama departement ya communication donc je suis ya communication je sanzwe ndabikurikirana yego reka ngaruke kwa Aristide atubwire umugwi mbega utunganije gute urimwe abantu bangana gute muri kino gihe umugwi wa DS4C ukuntu utunganije ufite ama departement atandukanye ariko twese duhurira mu gikorwa kimwe cyo gukina gutanga iyo message biciye mu kino ariko abantu barimwo DS4C igizwe n'abantu bashika kuri 20 ariko hariho indi team iri apart kuko turafise evenement dutegura rimwe mu mwaka hari evenement nini yagutse dutegura rimwe mu mwaka iyo nayo hari abandi dukorana muri iyo team nyene muri uwo mugwi wundi nyene dukorana nyene bashika kuri bobo ni benshi cyane bashika kuri 60 kuduga mukorana mukina mukorana kuri iyo evenement gusa hanini ya dukorana dukina muri iyo evenement cyane no dukorana benshi ariko niyo tugiye gukora mu hariyo nk'ubutumwa dufise quelque part tuja gukina nko bidusako turonka abantu benshi turabikora kandi barazi yego Reinarts yazanye guitar kubera asanzwe ari umuziki reka akaba n'umuririmbyi bien sûr reka abanza turigira kandi tuje mu mwembo amfasha barashaka turi bakarimbo twese natwe ngaha turakaza kavuga ngo nduwiwe nawe nuwanje aranzi nanje ndamuzi kubimenya nibwo buzima fisama hora dashira duwiwe nawe nuwanje aranzi nanje ndamuzi kubimenya nibwo buzima fisama hora dashira nduwiwe nawe nuwanje aranzi nanje ndamuzi kubimenya nibwo buzima fisama hora dashira. Wow. Amen. Reinarts, watubwiye yuko usanzwe ukora ibijyanye na nyinshi muganga ndashaka tuvuge kuri music watanguye comment bon tuvugiye kuri music kuno natanguye umuziki novuga yuko ntibyabaye ari ibintu bingoye cyane gose kubera ko hari ibintu usanga mu miryango turagwa n'abasokuruza bacu bafatira mu muryango wacu harimo abantu basokuruza usanga abantu ari bavuze ibintu by'imiziki nawe ugasanga biri ko biragukurikira kubera ko donc usanzwe uri muri uwo muryango rero je novuga yuko bakora ko ndumwana nakuri muri église muri Sunday school ndumwana w'umukozi w'Imana bon murambona guitar hajya murambona piano hajya bon byari biri facile cyane kumva ivyo bintu uretse yuko byari ibintu biri mu muryango byari biri na facile yuko numva ivyo bintu menga no vyiga then ndavyiga maze kuvyiga hama ndabimenya hama muri iyo periode yo kuvyiga juste no kuvyitaho ndumva nyene ko ari ibintu uretse yuko ari ibintu kenshi dukora turiko turahimbaza Imana mugani ikintu music ni ikintu kigize ubuzima bw'umuntu wari we wese umuntu mu buzima bwiwe no kwemeza neza yuko akeneye umuziki kugira ngo ashobore kubaho neza mu bisanzwe yego kuko umuziki kenshi na kenshi jewe bamufasha ibintu byinshi hari gihe usanga mba ndistressé n'ibintu banakoze cyangwa ugasanga afise ikibazo kanaka then nkatora guitar cyangwa nkatora piano then nkavuza hama mu kuko kuvuza nyene niko havamo kuruhuka niko havamo juste za stress zikagabanuka aho abantu usanga bafise ibindi bibaruhura mugaje umuziki ni option yanje ya mbere yo kugira ngo ushobore kuruhurira umutwe yego kandi bishobore kuryohera
donc n'umubiri wanje yego merci. Hanyuma mugabo wanatubwiye yuko uri no muri musique traditionnelle nayo winjiye en contact nayo gute? Bon, icyatumye ninjira muri musique traditionnelle en fait nararavye nari ndabanzemo imyaka myinshi ivyo kwiga ama instrument ari moderne ivyo amagitare ibinya abazungu batuzaniye ntituvyanka kuko navyo nyene ni vyiza kandi bisounding barafise iyindi son bitanga. Ndabona yuko bon kwiga les guitares kwiga ama piano kwiga izi instrument nyene ziri moderne ni vyiza muga ndavuga ati kubera iki nimba ibi byarashoboye kuba naravyize kandi bikaba bifise icyo bimaze ku buzima bwanje kubera iki ushobora gusiga inyuma instrument yacu kavukire kubera iki ntushobora kubaho kuko byarangyohera nkumviriza abartiste bavuza ama instrument traditionnel nkumva birangyohera bavuga ati why not nanje kubona nimba byarashoboye nkiga moderne kubera iki bon ntushobora gufata instrument imwe canke zibiri tradition donc ziri traditionnel shobore kuziga nazo nyene kubera ko sinazize kubera ko ziryoshe cyane canke ariko nazize kubera ko mvuga ati oya ivyo wacu natwe sintu sindabisiga inyuma quand même ntegerezwa kugira au hariho ama notion bafise ku instrument ari traditionnel twikorera ngaha iwacu mu gihugu cy'u Burundi eko cyo kugatirika rero nige cyandaje muri formation banaforma ababimenyereye ego hama ndabifitiye n'urupapuro rubinyemereye yuko nahejeje ivyo bintu kubyiga kandi ndabizi hama rero ubonye biranangyohera niyo ndafise umuduri nuko ntabuzanya ngaha nayo nyene peut-être nari kubacishiriza ko mukumviriza uzozana la fois prochaine. Ouais. Hagati aho usanzwe uri mwoje velida ego muri eglise usanzwe ndongora ishengero sindi mukuru wa chorale mugabo rimwe na rimwe hari gihe banyize ukavuga ati rongo ishengero yego urandika indirimbo. Bon ego kwandika indirimbo ndandika hariho niyo maze ndazibiriza muri studio mugazi tarasohoka nibaza ko vuba cyane atari kera izo ndirimbo zishobora kuja ku ma platform yanje ya YouTube ndetse n'izindi. Hanyuma mbega igikorwa cawe ca art completa gute ibikorwa vya DS4C? Ibikorwa byanje vya art navye yuko muri art nkora harimo ama art menshi rero vyose ndagerageza nkabiha umwanya wavyo ngantange n'ama exemple nk'akarorero mu gitondo zishobora kubyuka ndora gitare kugira ngo mvuze oya bafise ivyo ntegerezwa kuzindukiramo bindi bifise uyu mwanya kenshi na kenshi gitare canke piano ndabitora mu ijoro canke amasaha yo kumugoroba niyo masaha biyo bifise hama ayandi masaha naho mba ndiko ndakora izo zindi art mba ndiko ndagira ama recherche cyane navuze yuko sanzwe ndi n'umu acteur muri DS4C vya misi yose muri drama sketch for Christ vya misi yose ariko turaba dufise iminsi kanaka uba uzati igikorwa kanaka tuzogikorerako hama nkabifatira umwanya wavyo navyo hama n'izindi uko zigenda turakora tusingerageza kuzipangira umwanya wazo kugira ngo ntihagire ikimira ikindi canke ntihagire icici ikindi byose bigende bimeze neza ego cyane gose. Aristide mbega murafise intambamye muhura nazo nk'umugwi usanzwe ukina sketch kuvuga ubutumwa? Yes, intambamye nizobura ko nka twebwe dusanzwe dukora ama sketch ku haragiye tuvuga ubutumwa bisaba ko tuja mu ibarabara kuvuga ubutumwa hari igihe usanga nk'aho tuvugira ubutumwa usanga hariho nk'intambamye zaho twagiye gukorera ntibikora twemerera ushaka gukorera mu isoko no munsi y'isoko ntibakwemera ko muhavugira ubutumwa mu buryo runaka. Ikindi naco turafise evenement dutegura iyo evenement imwe nakubwira dutegura rimwe mu mwaka yitwa Heaven's Gate and His Frames niyo tegura rimwe mu mwaka. Iyo evenement kenshi hari igihe usanga bidusaba uburyo censhi mbere ntambabwirwa uburyo bisaba uburyo bwinshi cyane gose ko bisaba ama decor maremare kuko tugeza kwerekana ijuru twekana n'umuriro rero ivyo byose kandi akaba ariho n'ama costume nuzenya tenue twambara bisaba yuko ni tenue ziharije niko novuga mu kirundi zihariye izo tenue gasanga nk'abamarayika tuza kwambika nk'abamarayika nyene devo tumwambika satani tumwambika nka satani nyene Jesus twageza kumwerekana nka Jesus.
ibyo byose umva n'ibintu bisaba uburyo intambamyi ni nyinshi cyane ko tuteza kuruhura nazo hanini ya muri ibyo bikorwa nk'ubu nk'iheruka twayikoreye mu ntara Gitega iyo twakoreye tunashimira Eglise Plein Evangile iyo twakoreyemo tunayishimira cyane gose yaduhaye ako kajyo ko gushaka gusangira nabo ya mbere twayikoreye muri CRG kwa Kevin aho kwa Kevin no twayikoreye ni ya kabiri ya gatatu yikorera muri Shalom Temple yo mu Kanyosha niyo twakoreye ya kabiri ya gatatu ya kane rero niyo dore kwa Gitega twakoreye umva intambamye nk'ubunye kuva nkayi Bujumbura kwa twakoranye nka bose bava nkayi Bujumbura kwa dugana Gitega urumva ko ariko ndende ari uburyo bwinshi bisaba aho baryama uko bafungura kandi no kuja kuvuga ubutumwa ibintu birebire ariko turashimira Imana ko yakibana natwe mu rugo rugendo rwose twaravuze ubutumwa abantu barihanya atari bakeya Imana yabanye natwe vraiment turagishimira Imana cyane gose nubwo duhura n'izo ntambamye ariko tubona Imana ego abantu baragishimikira bigenda gutugira mu mushobora kwegeranya uburyo nk'ubu no bari byinshi hanini ya dukunda kuvuga kenshi twe n'umugenzi wanje Reinards dukunda kuvuga ati umugenzi niwe kirumara kuruta ibindi byose kuko ni nko kunoza nka kwitura wewe ukavuga ati urabona kuntu bimeze dufise igikorwa civuga ubutumwa kimatswe nuko hari abantu bagitahura bambwiye igikorwa civuga ubutumwa ashaka gucumva hari ama-eglise adutahura dushobora kubabwira nabone imitsi bakatwumva ndetse tunababwira n'ubu unye yuko dufise ikindi gikorwa nyene muri umwaka utangura ndetse na n'ubunye basoye batwiyumvire ko tuzobashikiriza bwa butumwa nyene bamenye yuko tugiye kuvuga ubutumwa kandi ya ego mbega muhora muronka ama feedback ameze gute inyuma yuko abantu babonye ibikino feedback twamaturonka mu gihe twaba dukora mu gihe dukoze iyo evenement ni ahanini cyane ngira mvuge feedback ihuriranye na evenement ubundi bwo mu evangelisation rege turonka ama feedback atandukanye mbere ngira mvuge cyane kuri evenement dukorera mu mwaka turonka ama feedback ari negative tukaronka n'ama feedback kandi ari positive ati positive gute negative gute en fait novuga kuri ntagure kuri côté iri positive turonka feedback z'abantu kwanza bihana kubera ko abari ubutumwa kweri abari ubutumwa bw'Imana kabisa abari ubutumwa bwo kubwira abantu mu byaha barimo abari ubutumwa bwo kubwira abantu wowe ni muri kwisi uri kurakora ivyo nyine uri kurakora nimba ari vyiza urafise ni wapfa iyo zoja wewe uri kurakora ivyo nimba ari bibi ni wapfa urafise iyo uzoja kubera ko abantu benshi muri nosi barazi yuko bon abantu bazi yuko sont comme des plantes turi ibitegwa turi imyumbati turi juste umuntu ni yapfa uri nk'impene batwara kwibagiro bakabaga hama bikaba biheze affaire yayo ariko rero abantu benshi byo babizi bazi yuko bavuga bati twebwe nitwafa ibintu byacu bizoba biheze et pourtant inyuma y'ubuzima turiko turavuga gutya je ndiko ndavuga inyuma y'ubuzima umuntu amaze kuva mwisi hari ubundi buzima rero tuba dushaka kubereka neza yuko ati ukiri kwisi wewe ufise ni wowe ufise droit wawe ni ufise choix yo gushobora guhitamwo soit ubuzima bw'inyuma y'urupfu canke urupfu rw'inyuma y'urupfu rero iki feedback ya mbere positive nuko abantu benshi barihana bakakira umwami Yesu Kristo hama kotini negative nayo kubera ko iyo evenement dukora iyo théâtre abari théâtre iteye kandi n'ubwo urumva feedback ya mbere nabyo hari abakizwa hari n'abandi rero bagenda donc batanga feedback mu nyuma izizi z'abantu baponda bijya byo badutera ubwoba bijya twebwe bya no ko bameze abakirisu kuva Yesu agiri aza n'ubunyera abamaze kuza abaprofete benshi bavuga ngo Yesu araje abijya ni tu vois hari abantu rero bakibaza yuko bikiri muri bya bindi bakirimo rero jewe ikintu nacamereza ko nacamuka ngaho bibe na feedback ziri positive cyangwa na feedback ziri negative kuko na kenshi niyo turi mu evangelisation hari umuntu ushobora kuja kubwira ubutumwa akakuburahira ko gati nukuri ibyo bintu je ntavyo numviriza ibyo bintu sivyo kureka muri abajene babahenze ibyo bintu ni mu bivemo ibyo bintu ntibibaho ijambo ry'Imana nyene rivuga yuko mwe mu w'Imana atazokwigera nyinyurana n'umutima w'umwana w'umuntu
done mwemu w'Imana ntazonyinyura n'umutima w'umuntu jewe nije noja kunyinyura n'umutima w'umuntu rero hari igihe just wumva izo feedback uvuga ati okay bajya peut-être niba bari batarabitahura mwe mugera twizera ukebuke hariho icyo azogenda arabigisha kuko hariho n'abantu bakize kubera baba bafite ubwoba kubera ko tuba twakoze abari théâtre vraiment ikora ku mitima y'umuntu wese bari mu ico kibanza hariho n'abantu baza gukizwa kubera ko bafite ubwoba mugabo après nka des semaines canke après y'ukwezi canke après y'amezi abiri akarondera ko zibera akavuga ati ebwa mudirere je nasikirije kubera afite ubwoba atubona ngiye gutahura ikiyabe bwa bundi yari reality onda shora kwakira umwami Yesu Kristo umwana mwiza mu bwoko bwacu rero usabona Yesu Kristo feedback ziba nziza mu bintu byose umuntu akora canke naho zikaba mbi essentiel twebwe duhagarara ko nuko mission yacu canke umuhamagaro wacu uri muri Jean 1:12 ariko bamwakiriye bose yababasha kugucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe yego iyo niyo target yacu mbiga mu kina théâtre imwe canke muraza muravaria mukagira mukandika n'izindi bakukijanye n'amateatro arone kujanye n'amateatro turiko turavuga kuri iyo evenement dusanzwe dukora kuri evenement yitwa Heaven's Gate and Hell's Flames amarembo y'ijuru n'umuriro w'ikuzimu iyo tuyikora rimwe mu mwaka kubera ko umurongozi yavuze hari akora ibintu bitwara uburyo bwinshi mugabo twebwe twari dushaka kubikora rimwe twari tubishaka kubikora rimwe mu mwaka ahubwo twari dushaka kubikora kuko ni abari théâtre irimo ubutumwa bwiza kugira ngo abantu benshi bashobore kuva mu byaha byabo apart rero yuko twaba dukora iyo sketch rimwe mu mwaka hari ama sketch yandi twanditse hari nayo ari ku rubuga rwacu rwa YouTube kuri channel yitwa Drama Sketch for Christ hariho amadrama twandika asanzwe ari no kuri YouTube yigisha abantu kuva mu byaha byabo yigisha ubutumwa bwiza bwa Kristo yigisha kureka bya bindi bibi kugira ngo abantu bashobore kwegera umwami Yesu zirahari turazandika hari n'iziri kuri YouTube yego imigambi muri ko murategura vuba ni turangiza ibyo dushaka gukora hari ico yaravuzemo Reinarts tuko turiga uburyo iyo evenement itoshobora kuzira barimwe mu mwaka iyo iraba kenshi gashoboka gusumva ko intambamye ari izo ariko nizo twe turabana nazo kugira ngo turabe yuko twoshobora kwikora kenshi gashoboka ikindi naco tiko turagerageza kugira ngo dushobore kuko hari ikintu twize Rinono yivuga ko neza kucerekeye kumirwa no ajeje communication tiko turiga cyane kugira ngo ibi bintu byacu ntibigume ari ibintu dutwara mu maeglise gusa canke dutwara turaduganye ruguru ariko uburyo tubikinamwo n'uburyo wa muragi canke wa wundi umuntu wese afise amaso yo kubona ashobora gukizwa rero tuko tugerageza uburyo bwose bija kuri réseaux sociaux biba n'umuntu ari muhira ari mu mahanga wese ashobore kwiga ico novuga kuko ibikino nzenya izi théâtre dukina twebwe ico zifasha cyane si kuri babandi batarakizwa gusa no wa wundi yakijijwe hariho umuntu aba yarasubiye inyuma kuko hari amatemonyage amwe turonka y'abantu bakuzavuga ati ijya maze imyaka 20 canke 10 nkijijwe ajya théâtre naravye itumye garuka kuri Yesu Kristo kumuza ati wasubiye inyuma ryari urumva irakugarura umva ntiyagenewe bariya rero mu mission nuzenya mu byo twifuza gushikako biri muri ivyo kuko birakenera uburyo kugira ngo dushikane ibintu kurunoze ku réseaux sociaux cyane rwose birakenera amakamera birakenera ibintu nk'ivyo yes ibyo dushaka gushika kore kuri ibintu nk'ivyo kugira ngo dushobore gushikanira ubutumwa kuri benshi cyane kose bashoboka gushikana ubutumwa ku isi yose abantu bakine kuraba ibikino byanyu live naye ma programme ubaha yavo kubiraba live novuga yuko jeno bahamagarira kuja kwanza kuri YouTube kuko kuri YouTube hariho amavideo kandi amavideo yuzuyemo ubwiza bw'Imana ariko mu drama twakoze hariho drama za set me free n'umuntu yari mu migozi hama Imana iramubuhora ku rukundo rwayo hariho iyo dufishe yitwa intebe y'icaha just ifise insiguro yuko umuntu hari umuntu ashobora kubona icaha akavuga ati ibintu birasanzwe kunyura umugi gusambana just akumva rero just yashaka kwigisha abantu ko atari byiza gukina n'icaha icaha ni mukina
icaha aho unabonye ahantu hari icaha uriruka ukagihunga ko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero ntuhamagara abantu kujya kuri Facebook, urubuga rwacu rwitwa Drama Sketch for Christ, kuri Instagram Drama Sketch for Christ, kuri YouTube Drama Sketch for Christ, kugira ngo bashobore kuraba ibyo bikorwa byacu badukurikirane ikibiriraho mu bikorwa byacu biri kuri izo mbuga zacu. Reinarts, ndagushimira ko mwaciye. Ego murakoze cyane gose, turabashimiye cyane gose. Ego merci cyane Aristide. Ego murakoze cyane gose kuri kano kajyo mwaduhaye kugira ngo dushobore kubwira abantu benshi bashoboka ibikorwa vya DS4C. Tunabashima cyane gose na Heritage yaduhaye kano kajyo kugira ngo dushobore gushikana hano kino kibanza kugira ngo dushobore kubwira abantu benshi ibyo mu wacu. Murakoze cyane. Reka nsezere Aristide na Reinarts dusigamwe indirimbo hanyuma ndaza kugaruka nsozera ikiganiro.